we icatumye njayo bon icatumye ndabikora nuko je fais partie de cette communauté yego iyo communauté yabatwa je fais partie yego nagiyeyo kubera ivyo nyene kijayo uwo munsi wa preselection nariteguye mu gitondo ndagenda shitseyo no naravuze ati ubwo noba nzi ikintu najemwo canke niyenze ikibanza ataba anye dufate yuko aba hari ibindi bajemwo hamwe n'ibindi najewe nkeka najemwo abo turi kumwe bataraza no y'abantu nyene beza tuvuga ati wow tino kuri tisera beauté burundaise aho washobora kubona ukavuga urya arashoboye canke ari intelligent urumva tinanje ndabibona niyashkarya akadevelopa projet yiwe barava bamutora je ndaza gusanga ndaza kwisanga inyuma ntabo byashika ukamuraba ukavuga byo umuntu arashoboye bravo jewe uwo muntu nawe nigeze mbona donc ntabwo wari ufise ubwo nari ndabufise ariko uwo muntu nawe nigeze mbona kuko navuga ati aha anye twese ticonzi twese ko turondera ijya place ya Miss Burundi 2020. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Kuri mikomuri kumwe na irakoze Leila. Karibu cyane mu kiganiro cyo muri Magic TV. Twari tubakumbuye cyane kose kwatahora baraba ibiganiro byacu murashobora kugenda kuri YouTube yacu mukagira s'abonner, partage n'ama like naho tushobora kuba twagize amakosa cyangwa ibyo dukosora murashobora kubitubwira muri commentaire kugira ngo n'undi munsi tuze tubikosore. No munsi tukaba tubafitiye umutumire mwiza cyane akaba ari Miss Populaire 2023 akaba yitwa Uwera TRICIAN. Karibu cyane mu kiganiro turizera yuko biza kubaryohera. Karibu cyane muri Magic. Murakoze. Ku bantu batazi Uwera genre wobibwira gute? Salut à vous tous, sama nitwa Uwera TRICIAN nkaba ndi umwenegihugu umurundikazi umwenegihugu wo mu Burundi hama nkaba mfise imyaka 19 nkaba ndi umunyeshuri kuri université leadership International Leadership University nkaba ngiye mu mwaka wa kabiri hama nkaba niga igisata ca finance et banque. Ego. Avant yuko witoza mu Miss ubuzima bwawe bwari bumeze gute? Avant yuko nitoza ubuzima bwanje bwari novuga ati burya busanzwe tumenyereye kuvyuka tuja ku ishuri hama dutashe tukataha muhira tukitaho ibikorwa byo muhira uretse yuko mbere gato mu nyuma naciye nangura ibyo kubumba yego komsa ikija mu yandi activité anyukipa. Ibyo kubumba mwabitanguye muri secondaire canke muri university? Nabitanguye ndi muri university. Muri university byaraboroheye gutangura umwuga wo kubumba kandi ufite 18 ans n'umuntu atanguye afise imyaka ya 12 ans umva ko c'est pas la même chose. Est-ce que byaraboroheye? Yego je byaranyoroheye cyane gose. Yego muri famille ho bari umuntu yabikora cyane byakujemo gute kugira ngo ugire umwuga wo kubumba? Muri famille bariho ababumba ba sogokuru ba nyokuru sino ba papa oya muri mubari en fait mubari hafi ngaha turi kumwe na ubumba ni grand-père grand-mère sino papa mama ntavyo bigeze bagira. Ego wewe byakujemo nyene uvuga iti no ndabikeneye byakujemo gute? Kubera nyene nabona uko kuntu nabona yuko nyene ari muri genre bya ibintu bya artisanat niho umuntu ashobora gutanga igicapo ashaka kujya kwinkono ukavuga ati je ngoma ngira ikimeze uko rero ndavuga ati wow kirajamwe muri bya bindi ushaka nko kugira ama creativité ndabona yuko kiza ko renforce ibintu bya creativité ndavuga ati nari muri domaine yo kubumba ati là c'est mieux. Parfois turavuga ngo hariho abibaza ko umwuga wo kubumba surtout inkono tubona mengo n'umwuga wagenewe abantu babatwa
est-ce que wowe waciye ubigendamwo kubera famille yanyu harimwo abantu babatwa canke wabigiyemo kubera nyine urumva urabikunze ndazi urashaka kubimenya byagenze gute? Ego c'est vrai uwo mwuga wo kubumba ni nkuko bawushirako kenshi kuri communauté y'abatwa ariko ubu unye turabibona n'abandi benshi barabikora gusa jewe icatumye njayo icatumye ndabikora nuko je fais partie de cette communauté yego iyo communauté y'abatwa je fais partie yego nagiyeyo kubera ivyo nyene nk'umuntu asanzwe atari umutwa par exemple akavuga ati bijya bintu ndabikunda ariko ndashaka kuvyiga, est-ce que nawe biramworohera bigenda gute? ndibaza biramworohera bivana n'ukuntu wenyene yagiye yiteguye bivana n'ishaka ry'umuntu. yego uretse yuko bikunda kugora benshi irakunda kubagora benshi batwara umwanya munini wo kuvyiga. Harya biba bigoye cane, biratwara ingufu, bisaba concentration, bisaba iki hanini? Ego ugitangura birasaba concentration birasaba nyene yuko ubikurikira neza ukamenya ati nanguye iki hakurikira iki nyene ukabiraba neza sino umaze kumenyera ni hahandi nyene ukora bidusanzwe bijya biba bisanzwe biri muri wewe bijya warasanzwe warize. Ego muri Magic twagutumye ko muri mwarashoye kuronka amahirwe muratogwa muri bajya bakobwa bane baba bakeneye muraba Miss Populaire. Turashaka kutubwire ugiye kwiyandikisha hari ukuntu haba ari abakobwa benshi kandi beza byagenze gute ugiye kwiyandikisha ugasanga ari abandi bakobwa ni beza byagenze gute kuri wewe? Franchement parlant igihe au fait kwiyandikisha n'ivyari bigoye cyane gose kubera kwiyandikishaho hiyandikisha umwe uko nyene soit en ligne cyangwa ukishikanira ama document yawe rero aho bwa mbere aho twabonaniye ubwa mbere na mbere n'abiyandikishije hari umunsi bagira preselection mwari muri bangahe mwese hamwe muri preselection? Muri preselection yari au fait bavuga yuko abiyandikisha ari mu masa 42 ariko preselection harashobora kuba habonetse nk'abantu ma 80 100 uko onye. Donc mwese nimwe mwashitse mu ma preselection, donc turashaka kumenya ugiyeyo ushitseyo ukabona amavisage y'abandi bantu byagenze gute? Nta kantu ko kuvuga ati no ndasubiye inyuma ndabivuye? Nkikijayo uwo munsi wa preselection nariteguye mu gitondo ndagenda shitseyo no naravuze ati ubwo noba nzi ikintu najemwo canke tiniyenze ikibanza ataba anye dufate yuko aba hari ibindi bajemwo hamwe n'ibindi najewe nkeka najemwo abo turi kumwe bataraza no yari abantu nyene beza vuga ati wow tino kuri c'est la beauté burundaise ntabibonye ariko ndavuga ati kwa kilanswa reka nze hama nkore ico naje gukora comme ça la suite tuzoyimenyeshwa hanyuma. Ucitoza donc ama preselection aheze hari ukuntu Fondation Femi twarabonye mwifotoje muri inyuma yaho hari handitseho Fondation Femi twabona yikira bafasha mu byerekeye publicité. Byagenze gute mumenyane nabo? Byagenze gute kugira ngo bashoboye kukwiyumvira ngo bagufashe? Femi de Jaba Fondation Femi de Jaba isanzwe ifise projet yitwa Miss Inakaranga aho bashigikira uwo mukobwa wese wo mu bwoko bw'abatwa ariko aritoza mu by'aba Miss. Kuri Miss Kayanza 2020 nawe nyene baramushigikiye rero baravuga ati twebwe ihangiro dufise si ryo gushika gusa kuba Miss bo mu ma province ya tariko natworonka uwo au niveau national nawe nyene twamushigikira. Rero bimaze kugenda uko baca barumva yuko na Jenny yandikishije niho rero baca bamamagara barambwira ati tufise iyi projet ya Miss Nakaranga ati rero nawe titurakwemeye kugushigikira muri runo rugendo
urimwo ngo competition ya Miss Burundi 2023. Okay. Donc Fondation Femi ifasha abantu baba bari abakobwa baba bagiye mu ma competition nibo ifasha gusa? Oya sabo bonyene en fait irafise ayandi ma projet irafise ayandi ma projet yayo ariko jewe nisanze muri iyo projet yabo ya Miss Nakaranga. Muri Miss Nakaranga aho bafasha toute fille wo muri communauté batwa ariko aritoza muri ivyo vya Miss. Ego. Okay. Mu kubafasha ni kihe kintu babafasha muravuga iki kintu yo atababo sinzi nyene ikintu bagufashije cyane cyane? Ikintu bafashije cyane nuko gusa nyene bambaye hafi barambaye hafi mu activité mu activité yose najamwo muri iyo parcours ya competition Miss Burundi 2023 barambaye hafi nimba nkeneye utuntu tundi byose barabimfashamwe kugira ngo muri iyo competition nguwe neza ntihagire ama perturbation namwe ngira. Yego. Mwebwe muri abakizwa donc hariho amayigize amwamwe uri umukizwa bakabona ugiye kwitoza mu bintu bya Miss, hariho abagira ubwoba donc bakavuga uyu mukobwa wacu yadufasha mu activité yo muri eglise ariko akagenda muri bijya bintu arahava ahinduka ibintu by'isi birava bimutwara. Urumva wewe kuri eglise wanyu babifashe gute? Est-ce que baragushigikiye canke boba barakwegeye bakubwira ati ibyo bintu rimwe burya nzohava uhinduka byagenze gute? Yego jewe sengera muri Spirit Garden Church iri mu Kigobe. Jewe ni ku rusengero iwacu baranshigikiye cyane gose, bari mu bantu nshimira cyane kuko n'igihe najya kwiyandikisha naragiye ndabibwira pastor wacu umuapotre wacu Ferdinand Brat Nibizi, namubwiye yuko ngiye kwiyandikisha muri competition ya Miss Burundi. Arambwira ati courage, ati ntugende kandi bizogenda neza. Baranshigikiye cyane gose kuko n'igihe cy'amavote yarigeze no kubabwira turi mu rusengero bantore. Yego baranshigikiye cyane gose. Ntiyigeze agira ubwavuga ati umukobwa wacu agashikariya bakamubona bakamutora azava yinduka karabaye. Ibyo ntibyigeze? Oya ibyo nabyo bigeze biyumvira vraiment. Okay, aho ni boko bashoboye kugufasha cyane. Hama tuje kuri projet yanyu. Projet yanyu mwavuze ko ari industrialisation et la commercialisation des produits argile. Oui oui. Muzoshobora guteza imbere projet yanyu gute? Iyo projet normalement muri iyo projet yanje phase ya commercialisation dusanzwe tuyikora bisanzwe kuko umaze kubumba uvuga ati nzoja kudandaza. Phase novuga yuko ikenera umwanya niyo ya industrialisation. Iyo ya industrialisation nayo ni kubera nshaka gushika ahantu yaho uko kuntu tubumba bisanzwe n'ingufu zacu ibyo bintu byose, kandi niho nashatse gukorera nkavuga ati kubera iki tutogira ikintu kidadusaba ingufu nyinshi aussi tukakizana muri monde moderne tukakigira nyene professionnel. Niho naca nzana iyo industrialisation. Rero iyo nayo mu kugira ndayishikeko c'est sûr birasaba amamashini. Ivyo navyo jewe ubwanje sinovyishoboza ariko aussi la niho amasponsor acakenerwa. Arakenerwa cyane gose kugira ngo dushobore kuzana izo mashini ko turabizi ino izo mashini nazo twikorera tuba oblige kuzizana zivuye hanze. Ari nayo mpamvu ntushobora gutumirira umwe wese yuko contribution yawe irakenewe cyane gose.
aussi kandi cyane cyane ku kintu kuri contribution financière niyo ikenewe cyane rwose kugira ngo ayo mamashini ashobore kuza rero kuri ico kugira ngo uwo mugambi ushobore gushika ndategekanya kudodora ahantu hashoboka isaba ayo masponsor tuko umuntu wese yokumva ashobora gukontribuwa ashobora guterera kuri iyo projet arahawe ikaze yego navuze ko ari muzogira ibintu by'inkono par exemple hama eske mushira kutuntu inyuma bizogenda gute hari utuntu muzocapako twasabye mudusigurire ibyo byose muzobibona turiko turakora ariko turashaka kuzana ikintu nyene kifise une créativité kindi kintu nyene gishasha kandi kimeze neza gisa neza yego bakunzi ba Magic TV umuntu azoshaka guterera uwera azoshaka kumwegera kugira ashobore kumufasha mu mugambi wiwe tuvuye mu mugambi wawe turashaka kumenya mugiye muri mwisanze muri demi finale donc muri bajya abakobwa mwatowe murabona muragiye kuri liste byagenze gute turashaka udufashe kubera ko hari abantu baba bafise ubwoba bakavuga Miss Burundi biba biteye ubwoba that's turashaka udufashe kumenya ukuntu wewe byari bimeze kuri kote yawe igihe twaja mu ba finaliste non pardon demi finale demi-finale tukiva muri bajya abandi benshi kuko hari ukuntu binjira par invitation hakagenda mwebwe n'abandi bagiye baranvita twe twabonye gusa abantu abatowe donc ntituzi ibibazo baba barabajije ibyo baba bararavye byari bimeze gute hajya muri demi-finale proclamation itaraba naragize ubwoba sesi hajya tuba dufite ubwoba bwinshi je naragize ubwoba navuga ati ok titwapresence titwavuze amaproje yacu twadefiye ok la suite nayo ni iki rero hajya hagiye kuduproclamira twaragiye turahagarara hajya nukuri umutima wari kurasimba demi finale mu présenta projet mukayivuga neza nka kujya mwayivuze muri competition ya Miss canke murafise ibindi muvugira hajyaye oya tuvuga projet nyene tout simplement uko nyene bakagupoza ama question yego wewe au fait uravuga urakora projet yawe urakora uko ushaka kuyipresenta ku buryo urumva wenyine uri making sure yuko muri projet yawe atahano na hamwe wigeze usimba ku buryo umuntu avuga ati yaririye incomplete ni yari kwiye ni yari yikwije twese turadukorera ko uri kurategura ivyo uzopresenta imbere donc muri finale hagenda abantu baba bashoboye gupresenta projet yabo neza bakayitahura bien ego si ibyo byonyine ariko muri finale hagenda n'amakriteri nyene y'abajurisite ariko si nico ca projet kirimo yego kirimo ku mu Burundi c'était la première fois tubonye umukobwa w'umurundi kazi akaba ari umutwa donc muri communauté y'abatwa c'était la première fois tubonye agiye kwitoza donc muri Miss Burundi avant twabonye Miss Kayanza yagiye aserukira province yiwe ariko muri uno mwanya twabonye agiye guserukira navuga ngo igihugu kuri wewe ababanyi est-ce que wararonka abantu bakwankoraja canke hariho ama commentaire bakubwira nawe kumva arakubabaje byari bimeze gute byari rya mbere bibaye au niveau national nk'uko mubivuze aho mbaye baranyankorajije cyane gose kandi novuga ati benshi mu majambo menshi nakiriye mu butumwa bwinshi nakiriye yari abantu banyankuraja abantu bantera intege bambwira ati kuri nzohaguruka ati urashoboye cyane gose kandi bizogenda neza uretse yuko bamwe batavyemera yuko ndi muri communauté batwa bamwe ntibavyemera bavuga yuko ari byandi by'ububeshi kugira ngo ucutogwa n'ubu ndazi hari abataravyemera
source d'inspiration yavuye he donc kugira uvuge ati non ndashoboye ifo ko ngenda kwitoza nanje yavuye source d'inspiration aho yavuye nuko naravye la vie y'abo bagore babumba ndaraba ukuntu babumba n'inguvu zabo zose aho ukaca usanga ni umugore afise inda yibungenze ariko arabumba iyashu yamubiranye ariko arakoresha inguvu ziwe zose ewosi uretse n'ico co kubumba ukaca ubona yuko ahejeje kubumba aja mu ma activite atandukanye kuja kudandaza ivyo bintu ivyo byose ndabona yuko ari amasharge menshi cane gose hama ndavuga ati ndiyumva ati nta kuntu none ibi bintu twoshobora kubizana ahantu yaho umuntu akoresha inguvu ziwe nke ariko agakora ikintu ciza niho nazana industrialisation y'ayo maproduits argileux nkuko nabivuze aussi ndavuga ati hari hegereje ndumva rero haje iyo competition ya Miss Burundi edition 2023 hama ndavuga ati kandi muri Miss Burundi ni hahantu ijwi ryawe rishobora gushika kure hashoboka ko aba ari ikintu national session bikurikirwa na benshi kandi n'ugiyeho wese arabonwa na benshi ijwi ryiwe rigashika kure hashoboka rero ndavuga ati iyo ni opportunité ije tireka rero nje kuransayo ijya projet yanje ngende kwipresentayo hama et aussi fise ida projet yanje ya industrialisation et la commercialisation des produits argileux. OK. Mugiye mu finaliste hari Miss 3 n'amazi Miss 3 muri hôtel tant que les finalistes entre mwamazi Miss 4 OK. Babagiye mu bari Miss 4 muri hôtel donc kugira ngo mushobore gushira hamwe projet yanyu byarakunze ko muba bagenzi n'abandi nta kantu k'akajaruzi kari gahari sinzi hari ukuntu mu bakobwa ari competition hari akantu k'akajaruzi kenyine kaba gahari kwaje nawe utabimwereka ariko ukagumana nyine ukavuga ati arahava nshako byari bimeze gute nta kajaruzi eske hoho uba warabona nk'umuntu umwe muri baryo ukavuga ati ni mwiza uyu we baramutora bayi turi muri bootcamp twarabanye neza n'abandi twari kumwe twarabanye neza yari moment d'ambiance kubana na wa muntu byari byoroshe ko aho twari tumaze nk'amezi nkangahe kwezi kumwe turi kumwe kwezi hafi amezi 2 turi kumwe urumva ni handi twisanga twacitse umuryango ako kantu k'inzigo sindabizi neza gusa je kubyo nabona twese vraiment tumeze neza tuguwe neza turyoherere ubundi antuka twari tubanye neza vraiment ego ntawe washobora kubona ukavuga ujya arashoboye canke ari intelligent urumva tinanje ndabibona niyashikajya akadevelopa projet yiwe barava bamutora je ndaza gusanga ndaza kwisanga inyuma ntabo byashika ukamuraba ukavuga byo umuntu arashoboye vraiment jewe uwo muntu nawe nigeze mbona donc ntabwo wari ufise ubwo nari ndabufise ariko uwo muntu nawe nigeze mbona kuko navuga ati aha anye twese ticonzi twese ko turondera ijya place ya Miss Burundi 2020 rero navuga ati aha ati je ndabyizeye ko gatwe kiwanje tari ku yundi muntu aho ngiye kwa zundi muntu kinavyo ndiko ndabona ati ni swat jewe ndiko ndabyizera yuko jewe nzomuba hama ikindi cya kabiri ati turarindiriye ujya munsi ibizo niki kintu wakuriye muri iyo Miss 4 muri hagati yanyu muri aba finaliste niki kintu novuga gute utazibagira uba warakuye ikintu nazibagira igihe twari turi muri bootcamp turi kumwe n'abandi bose icyambere ni inyigisho twahabwa yego twarahabwa inyigisho za zindi nyene nawe we wumva yuko
ibi bintu sinari bwavyumve baratwugurura amaso baratwugurura mu mitwe yacu mu vyiyumviro vyacu batwereka comment nyene le monde fonctionne batwereka uko ibintu bimeze en tout cas vraiment nahavuye mvuga ati aha anyati izi nyigisho zamfashije cyane gose kuko zaciye zima ukundi kuntu ca mbona ibintu ico kiri mu vya mbere nazokwigira nibagira yego kandi tunabigenderamwo sinobiheba ikindi kintu naco nazokwibagira ni ukuntu twabanye n'abandi bafinaliste twari kumwe twari turyoshye vraiment twaratera inkuru yego turabagenzi twaratera inkuru twarisanzura ofete kujya uja ahantu mutaziranye n'abantu ukavuga ati none ngaha bizogenda gute nta muntu n'umwe nziho tibimeze gute tihoti kumarana umwanya munini si bya tumarana amasaha 2 ca dutaha oya ni bya byo kumarana umunsi yose turi kumwe iminsi 2 3 4 twabanye neza cyane gose yego hajya mwese muzi gutambika irundi kuko muriko murapresenta muratambika irundi ndi mwese muzi gutambika irundi kubera ko hariho gutamba akaba gutamba byandi bisanzwe no gutamba nyene twese tugire amapa amwe none bariko barabigisha ntawe byashika akavuga nti birapfuye biranse ko menya inopa naje ubwanje byarashikira ayo pa twagira nkavuga ati ndone ngati nukuri ofete hajya si twese jewe nta kirundi narinzi sinanzi gutambika irundi narigeze kubijamwo niga 7e ariko byabaye ivyo nyene vya 7e biherera ngaho nyene rero nsiye kubibona kandi muri Miss Burundi aho ati turatamba n'ikirundi naciye mvuga ati karabaye none gusa ico gihe twari twarageze ahantu yaho uvuga ati ahantu ngeze surtout waramaze gushika mu bafinaliste ahantu ngeze ico nkora nuko nimba haje ikintu gishashe nuko negura imwe mu yanje yuko negerezwa kuciga kandi nkakimenya rero no gutambika irundi nuko vyangendeye navuga ati anyati tuzogipresenta kandi sinoreka gutamba ngo ndeke gupresenta abandi bagiye imbere gupresenta ndavuga ati anyati uko bigenda kose ndavyiga nashika no muhira ndanavyiga kwa twatanguye twabigize tutaraja muri bootcamp navuga ati nshitse no muhira ashika namba ndabisubiremo kandi ofete yari moma yo kwiga bavuga ati ico nashoboye ndaciga ndagerageza nyene ndacige hama ce nanga rero bya bindi nyene biri muri jewe nize yego kw'ishure byaraborohera donc ko mugenda hama après mukagenda muri rya by'abamisi hama kongera ugategura n'iby'abamisi kw'ishure byaraborohera ko mubishobora kubivanga byose muri iyo misi yo kwitegurira kuba umumisi byaraborohera jewe kubera competition yatanguye tugomba duheze deuxième semestre yo kw'ishuri nk'igitangura kubera bikire mu ntango byari byoroshe ariko hajya bimaze kugera hagati naciye mbanza kwanza ndafata agapoze kw'ishuri kuko ntibyari korohera umuntu ntibyari kunyorohera ndavuga ati reka mbanze fata agapoze hama mbanze nkurikirana ibi bya Miss hama nce mbandanya hanyuma turi muri competition turashitse muri bajya bane donc hamwe bavuga ati tugira duhamagare bane baze ngaho imbere muri uwo mutima wawe c'était comment muri rya mwanya yego jewe ico nabona navuga ati vyoba vyiza batunyarukirije bakabavuga tugataha tikuko
kuko navuga ati umwe wese ndazi yatanze ibyo ashoboye uko ashoboye nawe ari muri finale niwogerageza kuja mu bintu byo gufinato ya ariko uvuga ati aha anyeti ndaba serious hama ngakora ibyo negereza gukora rero navuga ati reko twese byagenze uko ati je nabona ati twese byagenze uko ati rero proclamation ati tuyihebere Imana ati tuyihebere n'abajuriste baze batubwire hama twumve rero ukuntu byagenze babahamagaye muze muri salle mwaravugana twavuga mukavuga ati basha harabavye cyangwa umwe wese agumana igisabisho mu mutima Mana fasha baduhamagaye kandi tukirindiriye proclamation twese twari hamwe yego usibye nyene yuko gacamwe umwe wese akiyumvira ati mbega bigenda gute n'iki kiza gukurikira ariko twaravugana twebwe nyene entre yacu tukavuga ati uko bigenda kose tuvyakira uko ati gikuru nuko twakoze ivyo dushoboye turashikana naho dushoboye yego mwahejeje gutorwa donc ni batanguriye ko murabona ko mwatowe urumva uravuga Mana merci urumva uratashe en tout cas muri telefone yawe hari cyahindutse ama message iki turashaka kubaza kuva mutorwa donc guhera ujya munsi mutorwa hoba hari cyahindutse kuvyerekeye vie sociale canke ama programme yawe hoba hari ikintu coba carahindutse donc avant mutaratorwa n'ubu mwatowe muri Miss Populaire hoba hari ikintu coba carahindutse muvyerekeye ama programme yawe kino ego byarahindutse ukuntu kuko avance nagira nayo ama emission avance nayagira vraiment ama emission ariko maze gutorwa urumva sesio tuba tuvuga ati nakaraduhamagara tugira ikiganiro yego et aussi ku yandi ma programme birahinduka sesio kuko ico gihe uvuga ati hariyo projet nashize imbere kandi iyo projet negerezwa kuyikora muri uyu mwaka wanje muri iyi manda yanje y'umwaka yego rero urumva ngaho muri programme yawe apa yuko uja muri ivyo vy'ishuri ubusanzwe uko ubusanzwe urimo uri nk'umunyeshuri uragira n'ayandi makurso yo kugira iyo projet yawe ikunde ibe realisable muri uwo mwaka yego urabona yuko bizoshoboka ko umugambi wawe uyu mwaka uhera hanyuma washoye kuwutangura ukawuheza isi kubona bizoshoboka kuwutangura ego kuwutangura session negezwa kuwutangura hama guheza en fait nuhera kuko numugambi uri vast kandi si numugambi gusa navuga ati nuwo muri uyu mwaka hama munyuma ngiri wundi oya ariko numugambi gumubandanya ariko ndabizi yuko muri kino kiringo c'umwaka umugambi uzoba ugeze ahantu ushimishije yego avant yuko dusozera iki kiganiro cacu twashaka ushobora guha impanura abakobwa bashaka kwitoza mu bintu by'abamisi surtout muri bajya babatwa donc baba bafise ubwoba bafise kakano ko kwikengera akavugana jeme ngo hajyaye ngiye ntibontora niye mpanuro ushobora kubaha impanuro nobaha nuko bohaguruka bakagenda nimba ari ico bashaka kuja nimba ari iyo competition ya Miss bashaka kujamwo bakagenda naho yoba ari ikindi kintu cose bakagenda kuko utagiye ico kintu kizokwama kiri mu ndoto yawe ariko nuzokwigera ukibona mu bigaragara hama ico kindi naco cuko bibwira bakavuga ati ibi nivyokunda en fait uko bavyiyumvira niko baba ariko bariha amarimiti bonyene uko kuntu mu vyiyumviro vyawe uba uriko uravuga ati aha hantu sinoharenga aho hantu nyene nuzoharenga
kuko nawe wamaze kuvyemera ati aha hantu sino harenga ariko ufashe ukaba courageuse ukavuga ati jewe ahantu hose hashoboka habereye nimba ari activité nojamwo ugahaguruka ukagenda biroroshe cyane gose umaze kubishikamwe n'ucibona ati bya bintu ego birashobora kuba bitoroshe cyane gose ariko urabona ati bya bintu umaze gushikayo ati naje nari ndabishoboye ati hari ibyo nari nshoboye muri ibyo ego cyo ndakwigiye ko ifopa kwirimita ya nukugerageza tu hama bikagenda neza cyangwa bikagenda nabi ariko wagerageje ego turagushimira cyane kuba mwashoboye kuduha umwanya kuko hari ibintu byinshi mwaba mwahevye ariko muraduha umwanya muri Magic. Merci beaucoup kuba mwashoboye kuba hafi yacu. Nta kajambo mubwira abakunzi ba Magic nabifuza gufasha nabo nyine bashobora kubabwira akajambo mu kubasezera kuba nangurire kubashaka kumfasha murahawe ikaze cyane gose ubufasha bwanyu burakenewe kuko uyu mugambi si wajeje nyene si nuwa twese muri rusange kandi azoba ari iterambere rya twese iterambere ry'igihugu cyacu twese murahawe ikaze cyane mu kuza kunshigikira kunerera haba mu buryo bufaditse amafaranga canke ivyiyumviro canke ibintu bitandukanye murahawe ikaze cyane gose ntama ku bakunzi ba Magic TV ndabaramukije cyane mwese naryoye no kubana namwe mubandanye mugubwa neza aho muri murakoze turabashimira kandi nshobora kureka kubashimira ko mwatwigoreye ko novuga merci beaucoup bakunzi ba Magic TV turabashimira namwebwe mwashoboye gufata umwanya wanyu mukaraba kino kiganiro kubashaka gufasha Miss Populaire wacu bashobora kumuba hafi haba mu masengesho haba mu buryo buboneka donc kugira ngo umugambi wiwe ushobore gushika kure hama turabashimira cyane kuba mwashoboye kuduha umwanya mukadukurikirana mugire umugoroba mwiza cyangwa umunsi mwiza bivaye naho muherereye ciao ciao